Yubile, yubile, yubile. Imyaka 125 inarumanye neza abarundi bashikirije umuco w'inkuru nziza ya Yezu Kristu. Imyaka 125 ivyo navyo nibi. Wewe ntazi ko dukwiza imyaka 125 inkuru nziza ya Yezu Kristu imenyekanye ngaha mu Burundi. Oya bacyo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 898 aho abamisiyonari ba mbere bashikana inkuru nziza ya Yezu Kristu hariya muri paruwase ya Muyaga. Bari binjiriye imisugi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 897 mbere kwigenekezo rya 19 ntwara n'uwo mwaka nyene niho musenyeri François Gerbois yahezagira umusaraba nk'ikimenyetso c'intango y'ubutumwa. N'ubu uracahari. Muri abo bamisiyonari rero turibuka cane cane Patiri Van der Louis na Patiri Asruki. none baci baguma ngaha. Oya bavuye babandanya Muyaga aho bashitseyo kwigenekerezo rya 23 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 898 barigisha inkuru nziza abantu baho. Ijambo ry'Imana rirasasagara gushika mu gihugu cose. N'ubu turacinovora ivyamwa iyo nkuru nziza ya Yesu Kristu yatuzaniye. Urambariye none ivyo vyamwuvuga iyo nkuru nziza yatuzaniye nibi. Ivyamwa ni vyinshi cane. Abarundi baramurikiwe n'ijambo ry'Imana baraheza bijukira kwambaza Imana y'ukuri. Impamagaro y'abasaserdoti n'abihebeye Imana b'imvukira yariyongereye. Amasengero yarubatswe. Abihebeye Imana b'Abarundi basigaye baja kumenyesha iyo nkuru nziza ya Yesu Kristu mu bindi bihugu. Imihari n'imigwi yarasasagaye. Ubu rero Eklezia irashinze imizi gushika no mu mibano Kristu. None iyo yubiri izohimbazwa ryari? Azoba ari kwigenekerezo rya 15 Myandagaro uyu mwaka ku munsi mukuru w'iruzwa mw'ijuru rya Bikira Mariya hariya ku kirimba ca Bikira Mariya kiri muri paruwase Mugera diocese nkuru ya Gitega. Inkuka ya misa nayo ikazotangura igihe c'isaha 4 z'agatondo irongowe n'abungere bacu. Urakoze. Mbega icivugo cy'uyu mwaka wa yubire niki? Icivugo cy'uyu mwaka wa yubire ni ikingo nitwijukira ubutumwa bw'ingo urugo rukristu ruberekeza yo hasi imenyesha inkuru nziza hose. None twebwe abakristu dusabwe iki? Twebwe abakristu rero dusabwa gusidukana niyo nka kuza kwifatikanya n'abungere bacu mu guhimbaza iyo yubire. Ikindi naco ni ukubandanya dusenga dukoresheje igisabisho cy'iyo yubire mu nkuka za misa mu makoraniro yacu no mu bindi bisabisho duhereza. Turasabwa kandi kubandanya dusaba ngo umukama abandanye yitorera mu miryango yacu abarungika mu murima wiwe. Turasabwa no gushigikira abamisiyonari bacu mu guterera ico dufise ngo inkuru nziza ishikira abataramenya Yezu Kristu. Bakristu mwese bo mu madiyoseze yose muratumiriwe kuza guhimbaza iyo yubile y'agakura y'imyaka 125 inkuru nziza imenyekanye ngaha mu gihugu cacu. Burundi
ijambo ry'Imana rishimwe